Yesu n'umwami. Igice cya 37 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Imana yaremye isi n'ijuru, yasezeraniye Aburahamu kwizomuha icyo gihugu, ikimubwira ati va hasi. Reka nsubire ndahasome ntihari bwahumve neza. Ati va hasi ugendure iki gihugu. Kugendura ko inspector ukaba mu inspector uraba ntihagire warimya hatariho, ntihagire ubaya kandi utarahashikira. Va hasi ugendura iki gihugu, iyo kiva kikagera kuko ari wowe nzogiha. Imana rero irafise ukuntu ikora n'abantu b'abantu, irakora mu buryo bumwe cyangwa igakora no mu bundi. Ngomba kuvuga ubushobozi buri mu kugendura. Sinzi ko harageraho Imana ikubwira ati genda kwa naka, wageraho ukarindira ko hari ikiza kukubwira uza kuvugana na naka ukabura, ukarinda utaha ataco mwavugana, ukibaza ati navangiwe cyane. Imana ibiguhaye kuhagendura, wahonyoye abadaimoni bahari barahunga. Icyo cyonyene. Hari igihe Imana ikubwira ati genda usengere igisagara cya Gitega, muganga akubwira ati gihonyoremo gusa, ukagenda no mu Magarama ngo ba, ugahagarara ukamanuka ukuruka muri bus ukahagendura. Ijambo ry'Imana tubiga ngo aho tuzaduhonye yose Imana izoba yahaduhaye. Imana ikaba yahaguhaye abadaimoni bahari bose bagomba guteza ikintu kibi bose bagahunga. Turavye wagomba kuzorongorwa mu rugo rw'umuzungu, urondera umuzungu exemplaire ugenda kuraba, ukahahonyora ati mu izina rya Yesu nzoba umukazana w'umuzungu. Ukahagendura ati reka ndabe ngene abazungu barya, sinzohave nteka irenga isombe nabo bikundira amakaroni canke n'amakaroti. Haleluya, haleluya. Imana ibwira Aburahamu kugenda kuhagendura. Si ikintu Imana yapfuye kugira cya burebure. Buriya hari ubushobozi prophetike bw'ubuvugishwa buba uhonyoye ahantu cyane winjiye mu kintu. Hari umuryango cyangwa famiye batagukunda n'umusinumwe, batarigera bakwiyumvirirako cyangwa batarigera bakwiyumvamo, bakwanga kumwe kubi. Mugabo kubw'ubushobozi prophetike bw'ubuvugishwa n'Imana urahahonyora ukahagendura, amadaimoni yose yakuvuga nabi muri rya famiye agahunga, bagasigara bakuvuga neza. Wahora gutuka agatangura gutera amashuri. Sinzi kuravyumva neza. Umwigeme yakwanse wa musore waramusenge, ugasenga ukavuga ati Mana je jya mwigeme niwe vraiment wari warambwiye honyori wabo uhagendura. Sobukwe wifuza ko kubera sobukwe muramutse uvuga atanda hinjiye. Uyu numwanya rero waho tugira dusenge, nimufise aho ugwaye uhafate dusenge kugira ngo Yesu agukize iyo ngwara. Mwami Yesu mwamugororotse, ndakweretse uyu mwene data yizeye ko ushobora gukora igitangaza, rero yafashe ahagwaye. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndagusavye Mwami kumukiza.
ntaco bitwaye ingwara uko yitwa kose mu izina rya Yesu Kristo ndayirukanye aho yajivana na hose mu izina rya Yesu Kristo ndayirukanye ishobora kuba yajivuye mu mikorobe canke muri accident canke mu mangetengete canke muri binabiriya mu izina rya Yesu Kristo ndayomoye ndahamagaye kuganza kwawe mwami kube muri uyu mubiri w'uyu mwene data satana nanirwe ingwara nanirwe ibintu vyose bibi nanirwe mu mubiri wiwe maze umuhe ubuzima bwiza mu izina rya Yesu Kristo kandi agira amagara meza guhera no munsi abone igitangaza ciwe kuko urashoboye gukora vyiza kandi bidasanzwe ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu amen. Nimba aya masengesho twasenze yagize icyagufashije ko canke nimba ubutumwa bumvise bwagize icyo bugufasha canke ubundi butumwa twigeze kuvuga nimba hari icyo bwagufashije canke ni masengesho twigeze gusenga nimba yarigeze kugira icyagufashije uturungikire audio kugira ngo natwe dushime Imana natwe duhimbaze Imana. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.